Nakanyamuneza ntangere kuno musi dukoraniye nga mu ntara ya Cibitoki nyuma y'amatora mbanze nkengurukire abatwakiriye nga mu ntara ya Cibitoki ariko kandi n'abamaniye ikaze abashoboye gushika ngaha bose. Imana iturongore muri ibikorwa tugiyemwo bize kuba ibikorwa vyayo ntibibikorwa by'iwacu. Uhoraho Imana mushobora vyose nihabwa icubahiro ku vyiza vyinshi yamikorera Uburundi n'abarundi, ikaturinda ikongera ikaduhezagira igahezagira n'ibikorwa vyacu vyose. Iyo Mana niyo kandi yatumye tuvyuka turi bazima, ikongera ikaturongora tugashobora gushika amahoro muri kino kibanza ciza cane kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Iyo Mana ihabwa icubahiro. Ndaramukije abarundi bose, baba mwebwe mwese mwigoye mugashika hano ku kibuga cya Cibitoki, baba abariko badukurikirana ikibiriraho ku nsamirizi n'imbonesha kure zitandukanye hano mu gihugu cacu, eka n'abariko badukurikirana bari mu mahanga baciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Mudukundire tubashikirize indamutso yange n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Aharamutse abarundi bose, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, abifuriza kuroranirwa no kugira amagara meza, amahoro n'iterambere mu vyo muriko murarangura. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi arashimishwa n'ingene abarundi mwese muri ku kivi, n'ingene mufatanye mu nda nk'abavukanyi mu gukomeza amahoro n'umutekano no mu kwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere. Arabasaba rero gukomeza iyo nzira, anabifuriza kubandanya mutera imbere nk'umuzinga, mugira amahoro n'amahonda. Kino kiganiro kiremeshejwe n'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, kibaye mu gihe integuro y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka wa 2025 ugiye kurangira. Tukaba dukenguruka ivyo tumaze gushikako muri uno mwaka. Leta y'u Burundi yarakoze ibikorwa bisanzwe, eka mbere iranakora n'ibidasanzwe. Aha twovuga rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, hamwe n'amatora, aho mbere igice ca mbere cayo caraye kirangiye, mu gihe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora waraye ushikirije ibiharuro vy'imfatakibanza. Kuri ivyo bikorwa bibiri, urwego nshingwabikorwa rurakengurukira ingene mwavyitabiriye n'ingene vyagenze neza, kubera umwe wese muri mwebwe yasizemwo uruhara rwiwe. Kuri ico gikorwa c'amatora mwaraye mwitoreye mwituze abagiye kuja mu nama nshingamateka no mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora waraye ushikirije ivyavuye muri ayo matora vy'imfatakibanza. Aha rero nitworeka gukengurukira abahiganywe, abitabiriye ayo matora n'abagize uruhara bose kugira agende neza. Mwaraye mwiteye iteka, mwaraye muteye iteka igihugu cacu, nk'uko n'indorerezi zaba izo ngaha mu gihugu iwacu canke mvamakungu zabigaragaje. Uko siko vyamye. Kahise katarakakure mwese murakazi.
turabahamagarira rero kubandanya iyo nyifato twizera ko n'ayandi asigaye na cane cane ayo gutora indongozi zacu zo ku mitumba ko muzoyitabana umwete n'ubwira na burya arizo ndongozi zizoba ziri kumwe natwe aho dutuye kandi umutumba ariwo shingiro ry'imigambi y'iterambere mu gihugu cacu. Kino kiganiro kibaye kandi mu gihe abarimyi baherutse kuronka umwimbu ushimishije mu biterwa bitari bike na cane cane umwimbu w'ibigori, aho mbere abatari bake bari batanguye kwidoga ku mwimbu wabo ugugwa nica ntikize mu masoko. Ca kigo c'igihugu Anagesa kijejwe kwegeranya no kubika umwimbu w'umusesekara caraye kimenyesheje abarimyi ko kigiye gusubira kwegeranya uwo mwimbu ku giciro c'amafaranga angana n'1,700 ku kiro. Tubasabe rero kwanikira neza uwo mwimbu maze muzoheze mushore umusesekara mutisahuye. Duhamagarire rero abarimyi kutarira amaboko ngo turi muci, murime imyonga eka no ku mitumba, muhashire twa turima two mu gikoni maze muheze mutuvomere. Mamagarire abanyeshuri basanzwe ariko bakora ibibazo biheza umwaka bahimirijwe n'abavyeyi babo kumumwe wese muri buno buruhuko yogira karima azoza aravomera mu ntumbero yo kubareresha ibikorwa no kubarinda amarigara. Ndanabifurize gusozera neza ibibazo bariko barakora muri kino kiringo. Urwego nshingwabikorwa rurakenguruka kandi imigambi itari mike iriko irangurwa haba mu barimyi, aborozi n'urwaruka ruhurikiye mu makoperative. Tubateye intege tunabahamagarira kubandanya iyo nzira yo gukebura aboba batarajijuka ngo bumve ko ugukunda igihugu ari ugusohora amaboko ukacubakisha ibikorwa. Tugende turi kumwe tugana ya mbono y'Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Tugiye kwinjira mu itunganyo nshasha mu vy'intwaro, aho imigambi benshi bahora bumva ikorerwa mu bushikiranganji ubu izoba ikorerwa mu ntara igashirwa mu ngiro mu makomine. Ni mube rero murategura iyo migambi, abo muzoyishikiriza abazoba babegereye muheze muje inama muhuza maze imitima yacu, amazone yacu muhuza maze imitumba yacu, amazone yacu, amakomine yacu azamukire rimwe atanamwe hasigaye inyuma. Ibyo byose rero tubikesha amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara zose, amakomine yose n'imitumba yose bigize igihugu cacu. Ayo mahoro n'umutekano nyene nivyo bituma dushobora kurangura imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mwaravyiboneye neza ko mu myaka ihaciye byari bigoye kugira umugambi urama, kuko twama turi ntibuca bivuye ku ngorane z'umutekano zari mu gihugu. Naze hagire ubahenda ngo abace mu ryahumye, mwame muzirikana ko ahatari umutekano atakintu na kimwe gishoboka atari amaborogo n'amarira. Nagira ndabahamagarire rero
kuguma muri kanuye kuko murazi neza ko uwutambana na mukeba adakubita urugohe. Ku bijanye n'iki gihe twarimo c'amatora, twagomba twibutse ko ibihe nk'ibi by'amatora byahora bikunda kwibonekezamwo ibihuha byinshi, ariko twaraye tubonye ko abarundi bamaze gutahura ko amahoro n'umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacure. Tukabasaba gukomeza iyo nyifato twaraye tubabonye ko naho ibitari bike twabishitseko, utugorane ntitwabuze, aho twovuga nk'igitoro kitagiye kiraboneka uko abagikoresha babyifuza, ariko leta ikaba yaragerageje kugira ngo ikibonetse cose gisabikanywe atankunzi. Nuko rero twama tubishikiriza umuturama kuri ivyo bintu vyankenerwa bisaba ko dusumira hanze no kugwiza umwimbu, amahinguriro kugira natwe turonke ivyo tujana kuri ayo masoko mpuzamakungu, gutyo duheze natwe dusumire kuri ayo masoko ivyo tudashobora kuronka ngaha iwacu. Leta hayo iriko irakora uko ishoboye kugira ibisata bigaragara ko byosahiriza igihugu mu kwinjiza ayo mafaranga mvamakungu binagugwe, maze umusaruro uheze ugaragare. Imbere yuko turangiza, duhamagariye abarundi bose kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano kugira imbono y'igihugu ibi yabo, kuko igihugu kizotera imbere ingo n'imiryango biteye imbere. Mu gihe nk'iki aho urwego nshingwabikorwa rwa leta ruvaho rusanzwe rukorera kugira rwishikire mu benegihugu, kuremesha ikiganiro nk'iki n'akaryo keza gahawe mwebwe mwese benegihugu, abari ngaha n'abari kure n'abamenyesha amakuru, kugira mushikirize ibibazo vyerekeye ineza rusange, kugira tubamenyeshe ivyo twebwe abasuku banyu turiko turabakorera canke twimirije kubakorera. Twizeye ko tuja kuva hano na mwebwe hari ico mudutekereye ku neza ya twese. Ntihagire rero uwitinya, ariko kandi ntihagire n'uwushikuza. Murakoze, Imana ibahezagire. Ikibazo ndakibaza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Haraheze igihe ubushikiranganje bw'ubudandaji bushinze ibiciro ku masoko by'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa, ariko kuva ivyo biciro bigiyeho ntivyigeze bikurikirwa, ahubwo aho gukurikizwa byagumye biduga. Ivyo bikaba biba abajejwe intwaro babona, aho ni mu gihe n'ubushikiranganje murongoye bwari bwateye akamo abajejwe intwaro hamwe n'umutekano ko bofasha kugira ngo ivyo biciro vyubahirizwe. Mbega habuze iki uno munsi umwenegihugu yo kwitura nde? Ku biciro nyene hari n'ibijanye n'ibiciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Braludi rikorera hano mu Burundi, vyovyo atawukimenya igiciro cemewe n'amategeko n'ikitemewe, aho nk'akarore usanga nk'inzoga yo mu bwoko bwa Amstel canke Royal ziri hagati y'ibihumbi 200 ziri hagati y'ibihumbi 15 na 200 mu mafaranga y'amarundi. Nivyo bikaba abajeje intwaro n'umutekano babona. Mbega none habuze iki kugira ngo umwene gihugu yubahirizwe ashobore kuronka ivyo akeneye ku giciro cemewe n'amategeko? Murakoze cyane yakuba muyasha makuru kuri kino kibazo mwabajije kubijanye n'ibiciro bimwe by'inyobwa vya Braludi, ibindi biciro byashikijwe n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji ko vya bitubahirizwa. Icambere co novuga nuko ku binyobwa vya Braludi ingingo zarafashwe, gusa nuko ngira ngo uyu cangwa uyundi atoba
azi ukungene biriko biragenda nuko uwufashwe yadugije ibeyi ku rugero rucanga urundi icambere dukora twugara ako kabari. Ica kabiri dukora nuko uwo afashwe tumuca amande na dosiye tukayimukorera kuko n'amategeko aba yarenze ku kinyobwa vya Braludi mugabo ngira ngo ntibayikurikiza hose ko ico kibazo kiguma kigaruka ariko twarakoze isekeza rikwiye ko umuntu wese agiye kudandaza ku ibeyi itekwe n'amategeko atasubira kudandaza ico kinyobwa nico kimwe n'isukari cyangwa isima ya Buseko. N'abaciriyemwo hari ibiharomwa bamufise by'ububare bumaze kugarwa kugira n'abatarabikurikiza bumve yuko ingingo zafashwe. Ibiharuro noba mbeshe ngo ndabifise byose mugabo ubare bwo bamaze kugarwa haba hagati mu gihugu cyangwa mu gisagara ca Bujumbura kandi n'abafatwa barafashwe n'amande yaraciwe biharura umuntu yo vyegeranya ariko sibike. Ntabajeje intwaro murabona bakorana n'ubwo bubare buduza ibiciro. Kenshi twasanze abajejwe intwaro bo ku rwego hasi cyane cyane abakuru b'amakartier n'abakuru b'imitumba twasanze kenshi ari bo babakingira ikibaba. Ibu rero twafashe ingingo ko n'ubu tuzosubira gufata tumenye atari ujejwe intwaro yabitubwiye ko kenshi tubihabwa n'abaguzi bagiye kugura bakabima cyangwa bakabadugirizako. Dusanze umukuru w'umutumba cyangwa umukuru wa quartier cyangwa chef de zone bibereye aho hantu ntabitubwire no kuvuga ko twiketse ko baba bashikiranye muri ubwo bugizi bwa nabi ko twe tubyitugizi bwa nabi. Ico rero ni ntumbero babura amatari bahawe kandi baciye bayishikiriza ba mustante n'inyamiramabi ico barakizi nejo bundi nta misi ine irahera hari uwafashwe mu Rubirizi ariko abikora gutyo no guhunga yaciye ahunga kuko yabonye ibuga yakabare kiwe acarahunga. Ico bose bimenya ko kuduza ibeyi ku rugero rutatanzwe n'ababijejwe ari icaha ni kimwe mwita mu Gifaransa speculation umuntu arabihanirwa kandi ku rugero rungana n'icaha yakoze. Kubijanye n'ibiciro by'ibifungurwa byatanzwe na nyakubahwa umushikiranganje w'ubudandaji ibyo biciro twafashe kete turengukira babura amatari kugira babikurikize nabo ku rugero rw'iwabo barabungitse mu makomine kugira bibandanye bikurikizwa umwe wese ahaherereye. Ubu rero tugomba tugire evaluation muri no misi turabe tugira umwihwezo turabe ko by'ukuri byakurikijwe aho uzosanga byaragoranye tubaze abajejwe intwaro n'inyamiramabi ingene vyagenze.